Muy buenas tardes, mwiriwe neza hermanos bene data y amigos n'inshuti reunidos allá en mukoraniye San hariya Marcos, muri San Marco en la congregación mu que pastorea rushengero el ruyobowe na reverendo Revera José Flores, Jose Floret hoy domingo uyu munsi 23 ku de Imana itariki octubre de 23 este año z'ukwicumi mwene mwaka 2022. 2022 Es realmente mu by'ukuri un privilegio y una bendición que n'ihirwe el hamwe Señor me n'umugisha concede umwami ampaye enviar gushobora este saludito a todos kubarungikiriza ustedes intasho mwebwe y mwese pedirle al Señor ndetse no gusaba que Dios los umwami bendiga kugira ngo grandemente Imana ibahezagire y cyane les kandi continúe ibandanye abriendo el entendimiento a las kubungura Escrituras ubwenge ibahishurira para seguir ibyanditswe comprendiendo kugira ngo mubandanye todo el mutahura programa divino para umugambi este tiempo w'Imana final, wose wo muri iki lo gihe cya cual nyuma nos está dando ari wo esa fe de rap, uri esa fe de kuraduha kuno kwizera transformación ko por medio de kunyakugwa esta ukwizera ko enseñanza guhindurwa bajo carpa. biciye muri izi nyigisho Todo zo lo mu que se ihema profetizó, ibintu byose todo lo que se habló, byavugishijwe ibintu byose se está byavuzwe cumpliendo tal biriko y como birashitswa fue nk'uko ya hablado por el byavuzwe reverendo William na Branham Revera y William por Branham nuestro hamwe apreciado hermano namwe y data amigo mukundwa William inshuti Soto William Santiago, el Soto ángel Santiago del Señor marayika Jesucristo. w'umwami Yesu Kristo Todo está byose aconteciendo biriko biraba al pie de la letra urudome y ku rundi cumpliéndose kandi como fue ya bigashitswa pronosticado nk'uko byamaze desde antes de la kuvugwa fundación uhereye del ku mundo. visi Como decía itararemwa nuestro hermano Miguel nk'uko en mwe esta data tarde, Migere yavuze kuri uno nosotros muhingamo ati los twebwe sorprendidos, ni porque twebwe a Dios no dutangara kuko hay Imana quien le yo sorprenda, nta kintu na kimwe ni kiyitangaza no hay qué cosas kandi nta pueda kintu na kimwe sorprender a Dios. cyoshobora Los gutangaza sorprendidos somos Imana nosotros, que abatangara ni no nos twebwe imaginábamos twebwe nitwe este fin del tutiyumvira tiempo, yuko que rino este herezo fin ry'igihe de rino herezo el cambio de reino iba a ry'impinduka ser de z'ubwami esta ko manera. rizoba nk'uku Pero Dios ariko Imana lo tenía ya Imana predestinado yari desde antes de la yarabitoranije fundación del nk'uko mundo uhereye ku visi para itararemwa que kugira ngo solamente los escogidos, abatoranijwe los que gusa fueran a ser raptados, abazonyakugwa entendieran y aba aribo comprendieran bazotahura ese bumve programa uno mugambi divino que él estaría w'Imana realizando ubwo en Imana el fin izoba del iriko tiempo en irakora medio de ku su iherezo iglesia. ry'ibihe hagati mu ishengero ryayo A nosotros esto nos kandi sorprende, a Dios no. twebwe ni twebwe Porque dutangara Dios ya Imana sabía ntitangara todo esto, kuko Imana ibyo byose yari pero ibizi nosotros ariko twebwe Nos sorprendemos, pero turatangara de alegría, ariko tugatangara es tugatangazwa un n'umunezero cumplimiento en el tugatangara cual kubw'umunezero estábamos todos kuko esperando ni ugushitswa que twese era twari el turindiriye cumplimiento ko kuba de la visión de ugushitswa la carpa kw'iyerekwa siendo ry'ihema cumplida en medio ririko de la rirashikirizwa iglesia del Señor. hagati mu Y ishengero le damos ry'umwami gracias a Dios kandi por la turashimira forma, la Imana manera en ku que buryo lo ha estado ingene cumpliendo y yamye lo igenda continuará irabishitsa cumpliendo kandi hasta su izobandanya final kubishitsa cumplimiento total, gushitsa lo cual es ku la gushitswa ku kintu resurrección ca nyuma y la transformación. arico ari umuzuko Porque hamwe no guhindurwa luego de kuko toda esta enseñanza, nyuma y'izi lo nyigisho próximo zose que viene es igikurikira la ni resurrección. Y umuzuko luego nosotros al hanyuma verlo ser twebwe transformados. tubabonye natwe O tuje sea que duhindurwa todo ni ukuvuga está yuko siendo cumplido byose biriko al pie de la letra, birashitswa como les dije, urudome ku rundi nk'uko y nababwiye todo kandi llegará a la parte byose culminante, bizoshika ku lo gice cual ca es nyuma el gisozera rapto, irnos arico de aquí ari a la cena de la bodas del ukunyakugwa Cordero. O kuva sea ngaha que tukaja luego mu de buzima la no visión de la bw'umwagazi carpa no hay más w'intama ni nada. ukuvuga ngo Luego nyuma de la y'iyerekwa visión de la ry'ihema carpa, nta el kindi próximo gihari nyuma y'iyerekwa el ry'ihema igikurikira arrebatamiento ni a la ukunyakugwa cena de las bodas del tuja mu Cordero. mazima no bw'umwagazi Que Dios w'intama bendiga, que Imana Dios ibahezegere Imana continúe ibarinde pasando mubandanye un día mugira feliz, umunsi lleno de w'umunezero bendiciones de wuzuye parte de nuestro imigisha Padre ivuye kuri celestial. data Y wo que mu Dios les ijuru conceda kandi si Imana ampliar el yobaha salón y tener más espacio yobemerera kwagura para todos los sare hermanos muronke ikibanza que gikwiye ku bwa están allí bene y data bose también bari los ngaho que han de venir ndetse también n'abagiye para que kuza estén cómodos kugira ngo en bazobe baguwe este tiempo neza final, muri kino gihe escuchando y ca nyuma preparándose bumva kandi para bitegura vuestra adopción, bitegurira vuestra ukuragwa mu transformación. mwuzuro En el guhindurwa día de ayer kwabo ku munsi estuve w'ejo platicando con los obreros nariko y ndayaga luego también n'abakozi grabaron unas hanyuma palabritas al ncafata final akandi que yo kajambo estaba ku hablando de iherezo kuko estábamos twariko hablando de que turavugana mira, falta tuvugana ati postre. ndaba Y harabura irya ahí za nyuma aho seguimos rero hablando, yo twarabandanije estaba montado ya en el tuvuga carrito nariko nurira mu modokari que usamos para iyo movernos. nkoresha kugira ngo Y ahí niyunguruze estaba, aho pusieron a rero grabar mientras yo estaba platicando las babandanije últimas gufata palabras. mu gihe nariko ndavuga amajambo ya nyuma Y ahí, en esas nuko últimas palabras, ayo se majambo hablaron ya nyuma rero varias cositas mw'ayo muy majambo importantes que twaravuzemo ya la van ibintu a bikomeye estar escuchando cyane ahorita porque lo van nayo a nyene subir mugiye también kuyumva kuko tugiye como la segunda kuyaduza parte de esa nk'igice ca plática de kabiri ayer. c'ico kiyago Fueron unos cejo 4 minutos, ariko pero ni nk'iminota es ine bueno que lo escuchen ariko ni vyiza ko porque toda mwoyumviriza esa kuko palabra iryo hay jambo que agarrarla ryose y hay ni que atesorarla ukurigumya porque Dios tukaribika kuko nos está Imana dando iriko a medida que vamos uko escuchando y tugenda vamos avanzando twumva en el kandi tiempo, tugenda dutera imbere mu muchas mwanya mu cosas que gihe necesitamos tugenda twumva ibintu para byinshi obtener esa fe dukeneye kugira ngo de rap. turonke ku kwizera ko Porque kunyakugwa kuko Toda palabra ijambo que ryose está siendo hablada ijambo en ryose este riko tiempo bajo riravugwa ese muri kino ministerio, gihe muri ubu hay bukozi que
agarrarla no kurigumya con ese no brazo de fe, kurigumbira n'amaboko yo para kwizera que alrededor de kugira esa ngo palabra kuri iryo jambo es que vamos a obtener iryo jambo niryo la rizotuma fe de turonka ukwizera ko porque la fe kunyakurwa nuestra kuko está ukwizera kwacu en la promesa gushingiye de la ku isezerano ryo guhindurwa dutegerezwa kugira ikintu ukwizera kwacu gushingirako kandi ukwizera kwacu gushingiye ku kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kandi ibyo ni ukuba mubifise kuko aho niho hari mwibanga ry'ikimataniro c'indwi harimwo kwizera ko kunyakurwa ibanga ry'imituragaro. Imana ibahezegera, Imana ibarinde, mubandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha myinshi ivuye kuri data wo mw'ijuru. Imana iguhezegere Revera Jose Flores ndetse n'ikoraniro ryose rikoraniye hariya kuri uno muhingamo.